ku isi ni nako amafaranga bikoresha agenda atandukanye. Umuntu avyuka mu gatondo ahasringa arondera hirya no hino kugira ngo ashobore kuronka ifaranga, ariko uko ugenda ku isoko uko amafaranga agenda atandukanye ku bihugu niko ugiye ku isoko ugiye kugura ikintu usanga ivyo ugura bitandukanye. Ivyo rero bikerekanwa nuko ku isi amafaranga uko ibihugu bigenda bitandukana n'amafaranga bigenda bikoresha amafaranga atangana. N'umunsi rero tugiye kurabira hamwe ibihugu 10 bifise amafaranga yataye agaciro cyane ku isi. Neze ko turi kumwe wamaze kugira subscribe kuri channel YouTube yacu. Amafaranga ari ku mwanya w'icumi ku mafaranga yataye agaciro cyane ku isi na amafaranga y'amashiringi yo muri Uganda. Igihugu cy'Ubuganda ni igihugu kiri mu buseruko bwa Afrika, ni igihugu cegeranye na Kenya naco nyene gikoresha amashiringi, ndetse n'igihugu ca Tanzania naco nyene gikoresha amashiringi. Ni igihugu cakolonijwe rero n'Abongereza, ariko ifaranga ryabo nubwo ari amashiringi tugerageje kuraba mu karere muri ayo mashiringi gikoresha, igihugu ca Kenya nico gifise amashiringi afise agaciro cyane kurusha ivyo bindi bihugu bibiri. Ano mafaranga rero yo muri Uganda, mu Buganda y'amashiringi ufise idolari rimwe baguha amafaranga 3,686 n'ivy'I164 vy'amadolari ya Amerika. Urumva rero yuko ugerageje kurumviriza ufise idolari ya Amerika ubura umugabo muri kino gihugu, kuko wiyegurira amafaranga 3,686 n'ivy'I164 vyose yano ya kino gihugu ca Uganda. Igihugu rero ca Uganda nubwo gifise ubutunzi kubera ibibazo biri mu gihugu, twavuga yuko ubutunzi bwaco bugenda buyoyoka, ari ivyo bituma kandi amafaranga ata agaciro muri kino gihugu, aho uko nakubwiye kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere gishobora kandi kuronka amafaranga menshi nuko kigira ivyo kirungitse hanze. Ku mwanya w'icenda tuhasanga igihugu ca Cambodia gisanzwe gikoresha amafaranga yitwa amariyal. Igihugu ca Cambodia ni igihugu kiri muri Aziya y'ubumanuko, ni igihugu twavuga yuko cabayemwo cyane imigwano, arivyo bituma amafaranga yayo agenda ata agaciro buke buke, uko igihugu iyo kitameze neza mu vyerekeye umutekano n'ifaranga ryaco rigenda rita agaciro. Ifaranga rero ry'amariyal ryatanguye gukoresha ubwa mbere 1995, ariko tugerageje kuraba ku idolari nuko rigenda rita agaciro cyane. Ufise rero idolari muri kino gihugu naho ubura umuntu w'umuzungu rimwe gusa, kuko rivunje amafaranga 4,101 n'ivy'I144 vy'amafaranga y'amariyal yo muri kino gihugu asanzwe akoreshwa cyane. Ni igihugu rero twovuga nkuko meje kubikubwira naco nubwo gifise ubutunzi karemano vy'isi ressources naturelles, ariko ifaranga ryabo rigenda arita agaciro, kuko iyo mudafise ivyo murungika hanze vyinshi niko amafaranga agenda ata agaciro. Ku mwanya w'umunani tuhasanga igihugu ca Paraguay. Igihugu ca Paraguay gikoresha amafaranga yitwa Guarani. Guarani niyo mafaranga asanzwe akoresha mu gihugu ca Paraguay, gisanzwe kiri muri Amerika y'Epfo, benshi bakunze kwitwa Amerika Latine. Igihugu rero twovuga yuko hari ubushomeri bukabije cyane muri kino gihugu, ndetse n'ibintu vy'indero sikirenga, ibiturire navyo bikaba vyariraye muri kino gihugu. Ibi ni bimwe mu bintu bituma ifaranga rya kino gihugu rigenda rita agaciro, aho mbere basanzwe badandaza hanze nk'ipama ndetse n'isoya. Ibi rero bikaba ari ibintu bitotuma igihugu gitera imbere cyane kugira ngo gishobore kuronka amafaranga y'agaciro menshi. Ufise idolari rimwe ryonyene muri kino gihugu baguha amafaranga ashika 6,986 n'ivy'I135 vy'amanyagwarani, amafaranga asanzwe akoresha muri kino gihugu ca Paraguay. Igihugu kiza ku mwanya w'indwi mu bihugu bifise amafaranga yataye agaciro cyane ni igihugu citwa Laos. Ni igihugu gisanzwe gikoresha amafaranga yitwa KIP. Laos ni agahugu gasanzwe kari muri Aziya
y'epfo naho vyegeranye na Pakistan, bikegerana na Myanmar ndetse n'igihugu ca Vietnam. Ifaranga ryabo naryo ryaratawe agaciro, usanzwe umenye yuko kino gihugu kiri enclave, ni ukuvuga kidashobora gushika ku nyanja. Ifaranga ryabo rero nayo ryarataye agaciro cyane, aho ufise amafaranga idolari rimwe ryonyene rya Amerika naho ubura umuntu w'umugabo bose, kuko baguha amafaranga ashika 9,909 n'ijana 49. Ifaranga ryabo ryatanguye gukoreshwa kuva mu mwaka w'1952, ariko kuva ryangura gukoreshwa rino faranga ntiryigeze ridoga, ahubwo ryagumye ngaho nyene, niho kandi ritigeze rimanuka. No vuga kuva ryangura gukoreshwa twovuga yuko ryigeze ritera imbere ngo ifaranga ryabo ritere riduge, ryerekana yuko ari ifaranga rihagaze neza cyane kw'isi. Ku mwanya ugira gatandatu duhasanga igihugu ca Repubulika ya Centre yo muri Guinea. Ni igihugu kiri muri Afrika, na cyane cyane Afrika y'uburengero. Ni igihugu rero naco nubwo twovuga yuko gitunze, ariko ubutare n'ibindi, ariko ibiciro vya hato na hato benshi bita inflation mu gifaransa bituma kino gihugu kidatera imbere. Aha ntitwovuga canke ngo dusiga inyuma ibiturire navyo vyiraye muri kino gihugu. Ibi vyose bikaba ari nyirayo bayazana y'ifaranga rita agaciro cyane muri kino gihugu ca Guinea, aho basanzwe bakoresha amafaranga yitwa amafaranga. Ufise idolari rimwe gusa rya Amerika uronka amafaranga ashika 9,666 n'ijana 80. Murumva rero yuko aya twavuga yuko atari amafaranga make gose. Mwumva yuko amafaranga yo muri kino gihugu nayo agenda ata agaciro buke buke, nubwo kino gihugu kiba gihagaze neza mu butunzi bwo munsi mugabo y'isi, ariko ahandi bigorana cyane. Igihugu kiza ku mwanya wa gatanu ni igihugu ca Sierra Leone. Ni igihugu kuri ubu kirongowe n'umugabo wigeze gutwara Ballon d'Or, umunyafrika wa mbere, aho kuri ubu kino gihugu naco nubwo gifise za diama, gifise ubutare butandukanye nka zahabu, gitunze gose, ariko ntibireka kubwishira ku mwanya wa gatanu mu bihugu bifise amafaranga yataye agaciro cyane ku isi. Ibi navyo bikaba vyaratewe nuko kino gihugu kigeze kwibasirwa ni Ebola, aho ibigwara vyinshi vyateye Ebola yatumye ubutunzi bw'igihugu bugabanuka cyane, kuko musanzwe muzi ko ahantu hateye Ebola haba ico bitwa confinement total. Kino gihugu rero nubwo kiriko kiragwana kugira ngo gishobore kuduza ubutunzi, ntibibuza yuko idolari rimwe, ufise idolari rimwe uronka amafaranga 9,762 yano mafaranga ya kino gihugu asanzwe yitwa amaleone. Ku mwanya ugira kane be naho twasanga igihugu icahe bakunzi bacu ivyo tutive muze kudukurikira. Dusanga igihugu cyitwa Uzbekistan. Ni igihugu gisanzwe gikoresha amafaranga yitwa masome. Kino gihugu gisanzwe giherereye muri Aziya. Igihugu giherereye muri Aziya, na cyane Aziya yo hagati. Igihugu vyegeranye n'ibihugu vyinshi bikunze kuba vyitwa amazina agomba guherezwa na Pakistan, nka Pakistan, za Uzbekistan n'izindi. Kino gihugu naco ufise idolari rimwe ryonyene rya Amerika uronka amafaranga ashika 10,291 n'ijana 68 vy'amasome asanzwe akoresha muri kino gihugu. Ifaranga ryabo ryatanguye gukoreshwa kuva mu mwaka w'1994, ariko kubera amafaranga baza barayapirata, ndetse usanga kandi n'iduzo ry'ibiciro rya hato na hato bakunze kwita inflation, navyo bituma ano mafaranga yabo atagaciro cyane. Tugerageje kuraba ku isoko mpuzamakungu dufatiye kuri monnaie de référence aribyo bita dollar, ibiro bituma kino gihugu naco kigira amafaranga yataye agaciro naco
bisanzwe kandi muzi ko kino gihugu gisanzwe kiri mu bugaragwa igice kininiya cyane, ari navyo bizana guta agaciro ka rino faranga. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga igihugu cyitwa Indonesia. Indonesia ni igihugu gisanzwe kiri muri Aziya y'ubumanuko, aho ndetse kino gihugu naco nubwo ari igihugu kidasanzwe kandi ari kinini kandi gisanzwe gifise ubutunzi bwihariye, ntabwo kiracagwana kugira ngo gishobore guhangana n'ubutunzi muri kino gihugu gisanzwe gikoresha amafaranga yitwa amarupiya. Ufise idolari rimwe rya Amerika bifatira nyine ku idolari nk'uko ari monnaie de référence mu ivunjisha ku isi, baguha amafaranga ashika 14,697 n'ivy'150. Murumva yuko aya ari amafaranga atari makeya cyane, bituma kino gihugu kiza ku mwanya wa gatatu mu bihugu bifise amafaranga yataye agaciro cyane ku isi, aho haboneka mbere n'inoti y'ibihumbi 50. Twebwe ko inoti yacu igarukira ku bihumbi 10, ariko hariho inoti y'ibihumbi 50, y'ibihumbi 500. Ukumva yuko kino gihugu naco kuvyerekeye ubutunzi ndetse iki ari kimwe mu bintu vyerekana yuko iterambere nubwo riba ririko riragenda ku muvuduko rudasanzwe, ariko ubutunzi atari kirenga cyane muri kino gihugu, arivyo bituma kino gihugu kiza ku mwanya wa gatatu mu bihugu bifise ubutunzi, mu bifise ifaranga ryabo rijegajega mu butunzi. Dukoresha ifaranga nyine ko niko twobivuga ko twokoresha amahera, dukoresha ijambo ifaranga. Igihugu kiza ubwa kabiri mu ifaranga ryataye agaciro cyane ni igihugu cyitwa Vietnam, gisanzwe gikoresha amafaranga yitwa amadong. Ufise idolari rimwe ryonyene rya Amerika baguha 23,000 n'N175 y'amadong yo muri kino gihugu cha Vietnam. Igihugu gisanzwe kiri muri Aziya y'ubumanuko, nakubwiye gisanzwe cegereye n'Ubushinwa, kikegera ibihugu cha Laos, gisanzwe cegereye n'igihugu cha Myanmar. Umva nyine uko ufise amafaranga nk'aya y'idolari rimwe ryonyene, ibi akaba ari vyerekana yuko ifaranga nabo ryataye agaciro. Nk'uko mubibona ngaha hariho n'inoti ikwiza 500. Ibi vyerekana yuko haba harabaye icyo twokwita devaluation de la monnaie. Ku mwanya wa mbere naho mbese witeze ngo hari igihugu cyaye mu bihugu bifise amafaranga yataye agaciro cyane kwezi. Ushobora gutanga ni igihugu cyitwa Iran. Iran ni igihugu gisanzwe kiri muri Aziya y'uburengero, ariko bushyira hagati ugerageje kuraba ni igihugu gisanzwe gitunze cyane, gifise igitoro, ariko gifise ifaranga ryataye agaciro cyane 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 ku isi. Ibi rero abahinga mu by'ubutunzi bavuga ko byaba byaratewe n'uko kino gihugu cyakunze kuja mu ntambara za hato na hato. Murazi intambara zagihujwe Iraq na Iran, ndetse n'intambara nihangana cyane risanzwe riri hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva mu mwaka wa 2015 Iran yafatiwe ibihano kubera yuko yoba iriko irakora ibigwanisho ruhonyanganda. Ibi rero bikaba byatumye kino gihugu kigwa cyane mu by'ubutunzi, bituma ino faranga bita agaciro ku buryo ufise idolari rimwe rya Amerika uronswa amafaranga amariyal abasanzwe bakoresha 42,150 z'amariyal akoreshwa muri kino gihugu. Ngivyo ibihugu bakunzi ba Ibyacu TV, namwe bakunzi mwese mwaje bwa mbere, mwe mwagize subscribe, bifise amafaranga yataye agaciro cyane ku isi. Nk'uko twavuze yuko ku mwanya wa mbere hari igihugu cy'Ubuganda, ku mwanya w'icenda. Ku mwanya wa mbere hari igihugu cha Iran, ku mwanya wa kabiri hari Vietnam, ku mwanya wa gatatu hari Indonesia, ku mwanya wa kane hari Uzbekistan, ku mwanya wa gatanu hari Sierra Leone, ku mwanya wa gatandatu hari Guinea, ku mwanya w'indwi hari Laos,
Laos, ku mwanya w'umunani hari Paraguay, ku mwanya w'icenda hari Cambodia, ku mwanya w'icumi hari igihugu cyitwa Uganda. Nizeye yuko inyuma yo ko twatanze video y'ibihugu biteye imbere ku isi, tugiye kukwerekana aho ibihugu 10 byateye imbere bifise ifaranga ryateye rifise agaciro cyane muri Afrika. Nizeye ko tuzoba turi kumwe nawe nanje. Stay on, utarageza subscribe yegere. Thank you kuba mwabanye nanje.